yaraduteye stress baramubembereza Dadjou injira muri conference aranka hagiye nyene yarase nyene aravyanga kuva mu duga neza mu kirundi ati non je dis non hagiye yagomye mu muduga nyene bien neza cyane yirira ga climatiser fresh nigitora ariko aragikonsoma uzigereke biratugo kandi nibaze bijo muduga yaguma muri kiyoyozi wozimya gute kandi hari mu climatiser warafyina hewe ngaho aranka baramubembereza aranka acarigiye Kinibaze ko ajya mahera nyene wo yabona kumenga yene ubuntu ko gupasa nyene kurengana amajana 9 y'amarundi imiliyoni manu muri yari dubura mu imiliyoni miliyoni jana urafite nefusa ijana amajana 2 amajana 3 amajana ugacutekerera umuntu akadashika mu gihugu cyawe akakwiba conference de presse arenge kwima conference de presse akanka no kurara no mu gihugu cyawe akagusuzugura nyene fresh akakurara mu gihugu askiwe Reka tuje mu giteramo rero urabi byabereye Isaac TV Amahoro y'Imana bari namwe mwese mukunda ibiganiro bya Isaac TV dutangura imisuhuko kubaha imisuhuko ati pole abantu bose bagwaye abantu bose bari amazi misi bagwaye yemwe nukuri ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 oya nibukiye birahera ukwezi kwa 11 abantu baragwaye abantu twaragwaye nibareragwa abandi barapfasha Imana rero ishimwe cyane kubona tukiri bazima aho uri vuga ati Imana urakoze Dryzee vuga ati Imana irakoze alhamdulillah abize mucyara ubizigura urakoze Imana thank you God Ebana nukuri Dryzee ndakora mukije nawe misuhuko mu ego mucyo akoze bari active nimubone twari twarapoteye twari twapararanganye kwe Dryzee yaramazimiza agwaye bari bankoreye nana yaragwaye twese twari twagwaye hewe sizibintu byari byateye Isaac active nana yari yagwaye abantu bose bari bagwaye ibintu byose byari byahagaze Imana gusa mwarakoze kudusengera yo mwarakoze kudusengera bagari si twenyene ni benshi vraiment benshi muri entertainment ramwe bagiye baragwaragurika benshi Narandiri promoter nabonye ari kwa muganga nabandi benshi bose bose muri entertainment bari bagwaye vraiment bari bamerewe nabi nuko Imana ishimire kuba Imana kituzigamye turacyari bazima sanyene ivyo ibyaba byose twarabibona ma telefone yitwaye tuyafise Reka zabwire yuko ibyaba byose twarabibona reka nibaze ngo social media yose twarayikontrola twarayiraba twararonka ama message abantu benshi twandikira Isaac vraiment ko taronka analyse ko mutari ko muratubwira ingene ibintu bimeze nukuri dufite ibintu byinshi byo kuvuga Dryzee sinzi naho tuzaguhera turafite ibintu byinshi byo kuvuga icyo tubasabye rero kuvyubahiro byanyu mwicare mufate dutebe mwicare tuyagi dushaka dusangire ikiyago tubabwire ibintu byose mutamenye nivyo mwamenye nivyo mwumvise bitari byo icyo benshi abantu benshi bakundira Isaac TV ku analyse bavuga yuko nukuri turanalyze ibintu turagerageza tukabishiramo ukuri kwinshi ubwenge bwinshi ariko kandi tukatanga analyse zo bitari byo tukabivugurura rega tuba none ko material yose tuba tuhari amaterese tuba tuyari bose baba ibintu byose tuba turiko ahantu hose tuba tuhari none naho twari tugwaye mugani wawe aba kamera yacu yarari baba badutumiye baza baraturungikira uko biriko biragenda turababya ati so turi ariko turafisa amantene yacu ngaho turafisa amantene ngaho zo natubwira weekend rero yari irimo ibintu byinshi cyane kandi kwanza vaye ko yo gutangura weekend Dryzee nibutsa abantu yuko uku kwezi kwa 12 kujya mu Burundi yagiye kuba fire mu biteramo hagiye kuba ibiteramo byinshi oya amezi yose 12 niko yame ubu kadudura muhungu uwo menga bagira duterere rimwe sha ahubwo Imana tugize nuko abanyarwanda bahetse kuza mu Burundi abasigaye nabaje kumarira urazi ko Rwanda gose baje Burundi iganyarwanda gose baraje Burundi niyo Mana tugize niyo Mana baba peti rero nibirahera kuko amatwi nsumira rero araheze vraiment ku 12 kose goheze hazoba haje batatu muri December hazoba haje abanyarwanda batatu hazoba haje Easy nani Chris Easy Christopher nabajya bakobwa barimba gospel Dorcas
bose bazo bari Burundi urumva bizo biryoshe cyane vraiment ibitaramo rero biracari byinshi ariko entre temps ikiganiro igitaramo babalao cyabatanguriye bose ni igitaramo cha Dadjou aba mu France afise nationalité zibiri Rostar Dadjou afise nationalité y'u France agafise nationalité yo muri Congo reka ndabwira ikintu kimwe bakunze ba Isaac TV mutwumvirize kandi mutege yombi kino kiganiro cyaka tugaruke ku bintu bya Dadjou Dryzee no shobora tubagize ibintu bya Dadjou gusa rero ndagufite izo message zawe bariko rambaza ibintu bya Dadjou Dadjou ni star Dadjou byagenze gute Isaac Dadjou ko mutaratubwiye normalement reka nabwira ikintu abantu batazi burya bitaramo mubona abastari bakaza bakajya kuri stage bakaririmba mukabona zya video kuri Isaac TV barabonye n'igitaramo cya Dadjou twaragiposting bijya mubona burya ni bike muri byinshi umviriza neza ni bike mubona muri byinshi tuba turibonera normalement rero ndabwira ibintu bya Dadjou twari duhari Imana ishimwe twari twamaze gukira na Dryzee yamaze kumererwa neza vraiment twari tumeze ni weekend vraiment iyi weekend yari rimwo yari iryoshe cyane tushaka tubabwira ibintu bitangaje cyangwa se ibintu byinshi mutamenye mu gitaramo cya Dadjou bitangaje ibindi atamuco baratanga Uretse ibintu byinshi abantu benshi bataratangira umuco bya Dryzee ni byinshi ari ibintu byinshi bon bariko barakora analyse bagira gusa ari ibintu byinshi bataravuga nivyo rero tugira tuje ko rero abari ba artiste twagiye turavuga ba Easy ba Dorcas bagira abazi mu Burundi turabaha ikaze ba Christopher Burundi uragendeka nta kibazo abarundi tumire neza turabaha ikaze nta noma nabo tuzobajako tuzoraba tubibutsa yuko Chris Easy aherutse kuza mu Burundi yaje n'umuduga bamufotora ku mupaka hari akuri nuzenya kandi sha ndafise amakuru mu byo bintu bavyiharaje abanyarwanda kuza n'umuduga gaca bagaca fata direction wengi genda kuri airport none urazi $200 wewe gaca fata direction genda kuri airport ugifotorezayo ko kantu warokazi wewe agori gashasha kwe ariko mu Burundi no mu Rwanda ni hafi we kona kagobora ni hafi Burundi no mu Rwanda Dryzee ni hafi vraiment naho ufata umuduga ni minota 45 imbatsa ari saha ni hafi vraiment atari bwabo ni gusa abantu tuba dukundanye ni ndege tudoda indege ariko burya amadolari amajana 2 mu Marundi ni hafi raki zingahe rero ishu yafata ukagira nka argent de poche yandi ukacugenda n'umuduga mu Rwanda ntaco bitwaye bwana fata indege ugiye muri Amerika ugiye hehe reka rero tubive ku ivyo sivyo vya tuzanye tushaka tuyage ku gitaramo cha Dadjou Dadjou bikivugwa yuko agiraze mu Burundi duhere kwanza aho vyahereye bikinugwanugwa ko bwana Dadjou vrai Zaïrois vrai français agiraze mu Burundi abantu benshi babibona umenga sivyo ariko je maze kumva ko ari Brarudi zo muzana babara aciye mvuga ati ja Brarudi yona niko n'umusani Brarudi wanashimaga Dryzee ngigweko nukuri cenga Isaac ngira nshimire nshimitse Brarudi je nyemerera ndayishimire tuyishimire abarundi rero turamenyera gushima Dryzee burazi yuko Brarudi nga mu Burundi kana kugira abantu bategura ama evenement mu Burundi bashobora kuzo basi ama societe arinduka kudukorera ama stage akomakomeye ama stage international mu Burundi
n'abantu batarenze batatu mu Burundi n'abantu batarenze batatu kandi ababwira abantu batatu nibo bonyine badukorera ama stage international mu Burundi uwa mbere ni Brarudi bubaho stage yabo ubonye stage ya Brarudi umviza ati finale Brarudi urana promotion yabo ko atari umucezi mumaze kubona ukumva ari Brarudi urumva ni kandi urumva ko inoti bihari urabicubyumva uwa kabiri Crystal Event Paul niwe wundi muntu dukorera stage international kandi ariko aragerageza kubikora mu Burundi niko gusa bitarafata neza ariko inzira arimwo Paul urabona ko afise vision burya Paul bizorangira namuzanye Davido Paul concentre neza arashobora no kumuzana Banaboy eka turindire kandi stage ndiko ndavuga stage international y'abantu bavyumva afisa ahantu yobakirira afisa ivyo yobasereva afisa abantu bo mwitaba Paul sawa wa gatatu yo dukorera stage international ni Now Creative Barasko muri gospel ahubwo muri gospel muri gospel iyo utaja muri gospel agomba cyera kubwira muri gospel Rasko ni mubi urabona ababose umva za Buja event bajya bose bakorana na Rasko niyo mpamvu muri gospel Rasko niumva kugira ati jengira nzane umustar wa gospel man shaka wicare pembeni nimba ufise ibintu kuri urategura muri abo matariki shaka uravyihoza aha rero abantu batatu bonyine bategura ama stage international rero niko ndashimira Brarudi mvuga yuko nukuri ndiko ndashimira ariko kandi habuze n'uturenge turaza kutuvuga ariko entre ta vraiment Burundi turamenyera gushima kuri bikiya duhawe na byinshi duhawe kuko tuje ku mafaranga Dadjou yarisha Dryzee tuje ku mafaranga Dadjou reka biri officiel birazwe byanditswe he rindira reka kugira ingene twamenye amafaranga Dadjou yahawe Isaac TV ingene tumeze twarageze kuvuga nituzokwigira tuvuga source yaho twakuye amakuru nitwavuga ngo ujya niyo duhaye amakuru ko ari usanga ari umuntu w'indani hari tumuvuze akakaja gahera rero nduhuru dukamukuvuga ibintu ico ni cyambere cya kabiri inkuru atariyo tuyivuga uko ariko turashobora kutarayemeza asamples turavuga amahera urumva hari imvugo zibiri ku mafaranga Dadjou yahawe zagiye ziravugwa ariko izi mvugo munyumve neza Dryzee sindiko ndazemeza ariko kandi ziranashoboka urumva birashoboka ariko sindiko ndabyemeza mugani wa kubera yuko atanamwe bavyanditse abayamuhaye nibanditse officiel mati ni twamuhaye ariko biranashoboka kandi ko bona yamu icambere hari imvugo ya mbere yavuze yuko Dadjou yahawe imiliyoni amajana 9 z'amarundi Dryzee Dadjou yahawe miliyoni amajana 9 y'amarundi urumva yahawe nande urumva amafaranga hano yicari ndakanda turaja kuba yamuhaye hajya abantu babona ko ari Brarudi yonyine yamuze ariko hajya si turaza kubijako Dadjou ava yuko aza mu Burundi ingene bivugwa amakuru dufise bivuga yuko yari kuzokora ibiteramo bibiri mu misi ibiri itandukanye ivyo byo amafishe yarasohotse ari lo 8 na lo 9 ari lo 8 na lo 9 mbese les officiels lo 8 kuri Zion lo 9 Mzee Baba Dadjou ati oya ati wapi kabisa ivyo bintu ntavyo twojamwo tuye na mwana dufise lo 9 turafise igiteramo hehe muri Maroc en fait yarafise show zibiri ngaha mu Burundi avuga ati mes chers amis none byari byagenze gute kwanza gavyemera cyangwa bari babipanze batabimubwiye ico kibazo kihari kangira reka nabwira ikintu kuko Dadjou yenyene urazi yuko ngo byanabaye yashatse no kubasubiza amafaranga yabo yitaraza kubishika imbere gato ariko cyo rero nakubwire Dryzee nukuri kw'Imana les pays francophones baragoye reka kusenda kivuga uko abantu urana abafaransa uraba abalemanya abafaransa ababelgi abantu bose bavuga ifaransa benshi man bari compliqué très
compliqué uzurabe n'ibihugu bivuga igifaransa cyane burya ntubibaze nyene icubahiro Paul Kagame kuzana politique kuzana system yuko u Rwanda rubaho mu buzima bwa rubaho muri system ya anglophone ntibibaze ngo yarahurudutse bise urumva negira mvuga ati uzurabe n'ibihugu uzurabe basi ibihugu byose byakoronijwe n'abafaransa tujyase mu by'ubukoroni muri kahise usanga akajagari usanga ibintu byose ari kujaganya kubera impamvu rero mvuze ivyo byose burya Dadjou yatangiye kugorana kuva umunsi amatariki yo kumuzana atanguye Dryzee kubona n'ibindi Dadjou yagiye aratugoze agaha imbere gato n'ibifaranga byacu yayoye yaragoranye rero Dadjou ngene yagoranye Dadjou hajya baramoye kuri stage ngo byarize Dadjou yaragoranye hamwe kushika ku munsi wa show Dadjou ariko adutera stress abarundi yambaye nabi nindi byo kwambara turabishikako turashika hirabe umviriza Dryzee yaradusuzuguye ibo kusuzugura sino bivuga uko peut-être na ma contrat yabagiye kumuzana nawe ingene byari bimeze azasubira gusubira azosubira ndira Dadjou bariko barapatana kugira azi Burundi harabaye kwanza discussion kwanza normalement ngira amakuru avuga yuko amatariki barayeme management ya Dadjou barayeme mu nyuma baza kurumarika yuko irya tariki bafise ikindi giteramo bafise yandi marahira bariye ati rero itariki muri Maroc turi oblige kuja gukora igiteramo ati rero kugira ibintu bisarishe abagabo bemere ko igiteramo kizoba umunsi umwe atari uko amwe turayasubiza ariko rero ntiwibagire yuko ibintu bya Dadjou kuza mu Burundi deja umaze kumuha amafaranga umaze kugira abantu yuko Dadjou azoba hari igiteramo VVIP cyane igiteramo VVIP nico cyagira kibigwemo kiya igiteramo cha Burundi ntangorane cyari gifise kiya cha VVIP cha Zion Beach cyagira kigira kibazo shaba hari kumubona Sion yo yari kubamara rero ataravuga ati oya nta nakibimwe byanga byakunda dushaka ko Dadjou akwita kwa Zion kwa Sion byanga byakunda rero yindi nkuru ya kabiri ku mafaranga Dadjou yahawe ivuga yuko 900 millions Burundi yamuha miliyoni 500 y'amarundi nuzenya bwana Sion hariya kuri Zion amukubita 400 Burundi kirihisha 30 kwa Sion acarihisha ngahe kwa Sion yarishije ibihumbi 200 n'ibihumbi kuko yari show VVIP yari 200,000 hamwe na sakombi umenga ntibagiye Sion yabyungukiyemo rindira tugende bukebuke ariko attention igasho kwa Sion yari igoye igasho burya yari ifise abanyeneyo era yari yo mwijoro igasho yari igoye cyane niyo mpamvu ubona ata Borichiza kandi Sion impamvu yemeye yuko igasho iba ku munsi umwe n'ujya munsi wa Dadjou amakuru dufise bivuga yuko yarabonye nyine ko umuyaga w'igasho ya Burundi ni munini ijya promo irakaze bizigura naho cyo bavuga ati cyo tubananiza kuri Zion after show iza kubera kuri Zion ni bien ntacyo byari gutwara ko kandi vraiment réussite yarahabaye gusarira nta makuru menshi fise yo kuri Zion ndayaguha sana werindira tugende bukebuke rero muze baba ivy'amatariki babiraheze inoti baraye mukubise abaraje Burundi rero amakuru y'ingina avuga amaze kuzi Burundi agishikaza kuri aeroport hari ikintu cyakanza Jacques kubwira abakunzi ba Isaac TV Dryzee abantu baragiye ngaho baratuka ama TV online baratuka bameje amakuru ngo nabi Faransa bazi bazomwakira guste Dadjou bazomubaza ibibazo gute uravyibuka Dryzee kuva taraza hatanga ibintu byo kuvuga ati nta bazatangura kuzana ibintu byakoresha umwanya budufaransa yavugirishije abazungu hariya kuri aeroport kera n'ibintu byinshi bisigura yuko bari babona neza yuko ati none Dadjou gamare senije ko avuga ibifaransa gusa bizogenda gute ariko ari ikintu bibagiye burya Dadjou aravuga n'Igiswahili Dadjou aravuga n'Igiswahili ko ni vrai zaïrois kandi yarabibabwiye ati je nzomvugisha Igiswahili kandi Dadjou amaze gushikara mugabo Dadjou rega ntiyavukiye muri Kongo oya kandi no muri Kongo yavukiye mu Faransa mu Faransa ni byinshi tugiye muri background ya Dadjou ni birebire nene ubice cyo Giswahili yagihuye oya aratembera Dadjou aratembera sana urumva rero ikintu agira mvuge ni giki Dadjou amaze gushaka kuri aeroport kwanza uri ku munsi yaje umunsi wa shonye
lo 8 nyene abamizishiye bewe Samedi. baje before abajya band yiwe yaje avant yiwe amaze yashitse kuri aeroport nta mesha makuru vuma bagiye Dryzee je shaka umfasha akantu gato wibaza ko ari kubera iki Burundi tashatse yuko amesha makuru baje kwakira Dadjou kuri aeroport kuko si problème ya Dadjou ni problème yabazanye Dadjou ntibashatse yuko habaho interview bamukwakwanyirize kuri aeroport ndaza kushika imbere gato mwumva isanga Dadjou adukorenga imbere gato ariko shaka kwanza kumenya Dadjou kubera iki abateguye wibaza rero dukoresha logique nk'abantu bakuze gusa ko ni analyse wibaza ko ari kubera iki Burundi n'abandi bazanye Dadjou batashimye ko amenyesha makuru baje kumwakira kuri aeroport bo je cyo nibaza nuko bari bamaze gupropose yuko show iba umunsi umwe bace bavuga bati kugira ducunguze umwanya umwete byahari kuri airport tubireke hashobora kuba kajagari tugateba ibintu byinshi mwanya ukaba muremure hariya gace tugaruka mu bintu vya conference numva twamaze gutegura conference yindi no gace usanga umwanya wo kugenda kuri Mercedes officier urabuze reka rero bya airport tuvyikawushe niyo analize yawe ni ico kintu kirashoboka ariko je nabibonye mu nzira zibiri Cheri baje kwanza cyambere ko bari probleme y'ibitoro muduga oya Burundi babara kudo watuburi bitoro no sigi kwasteri badupakiramwe oya badupakira muri kwasteri igitoro kuri Burundi oya vraiment c'est la station ndani charake mu hariya baravoma hariyo station tigeri nzima oya Burundi ni sawa bo baripanze baripanze nene hama ico je nico nibaje cyambere kumbura vaze none batinya ama dépenses y'ibitoro niki ibitoro ivyo sawa ivyo ariko kindi cyakabiri waciuvuga ico kintu waciuvuga cyakabiri nico kirashobora kuba baranse ko abisha makuru baje kuko kugira umwanya umva zari show zibiri ku munsi umwe deje ariko kindi kindi cya gatatu oya ariko ntibari kubura umuntu amubaza Dadjou uyarega bari bateguye none ko bari bateguye conference bategura conference de presse reka rero abwira ko nzari active conference de presse bari bayiteguye kubera kuri Burundi aho muze baba Dadjou ati nababonye yemwe ivyo bintu muri kumunwaye mwe nibiki arashitse rero kuri Dadjou acara twima conference de presse amisha makuru bipanga ariko ni batubwiye igituma itabaye igituma narakimenya en fait Dadjou amaze gushika kuri aeroport amaze gushika hajya kuri Burundi acaranka gutanga ikiganiro kubanzira amisha makuru icyabitumye kinini nuko gusa Dadjou ngira bisigura Dadjou avuga yuko we atamwanya afise tujena mwanya afise nshaka kuja kwiruhukira ndarusha kandi mukanya ndaza kuja ku stage byari ibyo kuko urumva kandi andi makuru mfise burya ntiyaravuye mu Bufaransa Dadjou sinzi ikindi gihugu yaravuye musigura ari muri baguma bazunguruka yaravuye kure usanga atarashika mu Bufaransa n'ubu narashika muhira urumva agumuka narataha ka kantu kaga cyane njoro zara kuko ubu umusitari biraryoshe birabishe biranabishe kuba umusitari biranabishe n'umutwaro udasanzwe amaze gushika hajya conference de presse vraiment yaraduteye stress baramubembereza Dadjou injira muri conference de presse aranka hage nyene yaranse nyene aravyanga kuva mu duga neza mu kirundi ati non je dis non hage yagomye mu muduga nyene bien je neza cyane yirira aga climatiser fresh n'igitora ariko aragikonsoma uzigereke biratugo kandi nibaze bijo muduga yaguma muri kiyoyozi wozimya gute kandi hari mu climatiser warafyina hewe ngaho aranka baramubembereza aranka acharigi acharatse umuduga bwatse munyereka sha hotel nishikiramo ngende kwiruhukira hewe reka ngo bamutware ku hotel ni hotel arayanga ahubwo umwana bagize nuko atabasabye ko bamwereka hotel akiri hari yaraje hotel bamweretse ati yari kasivye atashaka kutugira bya bindi yagira Harmonize yatugira tano tumandara mu muduga kwanza murazi ko Dadjou ataraye ni Burundi Dadjou eka Dadjou na programme bamwereka gusa hano hindura impunzi gusa Dadjou na programme yo kurara mu Burundi yari afise iyo gahunda yari afise kuko yanga ngira ko tugaza Dadjou yararaye mu gihugu iwacu vuga ati
ivyo sivyo byanzanye jewe norara mu iwanyu ivyo sivyo byanzanye mwamaye amahera yo kurara iwanyu kinibaze ko ajya amahera nyene we yabona kumenga yene ubuntu ko gupasa nyene kurengana amajana 9 y'amarundi imiliyoni manu muri yari dubura mu imiliyoni miliyoni ijana urafite nawe nefusa ijana amajana 2 amajana 3 amajana ugacutekerera umuntu akadashika mu gihugu cyawe akakwima conference de presse arenge kwima conference de presse akankana no kurara no mu gihugu cyawe akagusuzugura nyene fresh akakurara mu gihugu askiwe Reka tuje mu giteramo rero urabi byabereye aho dajara hejeje afere kwanza rahejeje abarashitse ashitse ku giteramo Dryzee sho iri hajya gusavuma icyo nabonye Burundi nabo byarabaguye nabi ntamo gusa hewe yari societe nyine ikomeye ujya mu mama wa Burundi nimbara ujije mu marketing reka yari yashushewe bien sûr que oui byarumvikana kuko urumva nta kuntu Fumujyo mujama avuga minga yo guhonyo ugiye no mu nzira yaraguhonyo ariko nanga kuvuga ngo ntiyatugaye yaratugaye yadusuzuguye araka miliyoni amajana 9 akayora gacha genda yatugaye 9 man tajya nyene usanga hari ubundi buntu nyene urumva bwa pembeni utamenya nye utamenya ariko rero Dryzee bajya bagabo naho bajya amajana 9 buke barayakore Nabajya bendi yose baje bazananyira babajye none wobuzi gute ko atari ayiyongereye ko babarishiye ukwabona ayo ari ya Dadjou aja kuri konte nyene bajya babirimwo babirimwo hagitse kezindege zibaziri kezindege zibaziri pembe mge rero ngurazi ko bizaniye ama materiel yabo si byose hari ibyo bizaniye ni gitari nka micro yo ni kawaida Dadjou izaniye micro yiwe izo ziri kawaida na Natasha bafite na vishu bafite na micro aya bose ba Diamond ukoze ivyo ya micro yo star urumva rero amaze gushaka rero kuri stage abaye ko Dadjou atarurira urazi byabaye Dryzee abariko barakubwira igitaramo live barabibonye aragiye yemwe abantu bakunda Dadjou mu mbabariri Dadjou ko abantu afise abafana biyo benshi b'abarundi n'abagiye benshi barabizi Warundi biwacu baratangura kwanza bararirimba korale komeza gusenga turavuga ati babahamagariye rimwe ariko Dryzee nukuri kimatu gizanye ukuri bijya bintu jene nabikunze narabyanse urumva kubyaza friend of a musteri badugira rimwe kuri stage rega n'aba friend narabyanse reka nakubwire politiki yakijya giteramo no guhuza abartiste ariko manyira urumviriza ariko manyira tuvuze kuhuza abartiste haje bari kusaba duzana abartiste bacu bose imbere ya Dadjou bakaririmbana na Dadjou n'indirimbo oya cyari cyari gukunda oya no si friend of Amster man ni bikunda les amis tournent rega n'abagenzi no guhura n'abagenzi n'abajama sawa kwifotoza mugihe mugiriyeyo rimwe ugasanga indirimbo umuririmbyi ari kararirimba mugenzi we ntayazi ntacyo bitwa gucukauka ucugumu uyumba uraza abantu baba bari hajya bariko barakuraba waboze ibyo ugira urumva Dryzee narabibona kwa Fizo kweri kiwanse Fizo hagiye indirimbo z'abajya bagenzi be narabibona kwa Fizo indirimbo ya Bani Ice na yarazi narabibona indirimbo z'abamokenzi atazazi nyene akaguma nyene kabone umenga nyene umusaza ayo mama bariko baramusuzuguye bariko bamusuzugura bariko baramustressa nyene bariko iwavara bariko baramustressa muganye bavuga kanoti nta kundi mungure kandi barabahaye chakanoti muhungu mutabarabahaye nabo miliyoni 5 oya Dryzee amakuru urafite ibyo zirenza gute none Dadjou bamuhaye miliyoni kidumu bamaze kumwazi 5 ninde bari kurenza kidumu yavuze ngo umuntu yamurondeye ariko tari siriko ari wo muri Burundi yarabivuze none uri siriko ari umuntu wo muri Burundi yarabivuze ko none ngundi umuntu yari kumurondera agaca pembeni ninde yari umuboss wo muri Burundi batumye none bari kuca bamujya ko ati rero ajya bahaye kidumu niyo bakibahereza bavanya Ice ajya bajya boya bahajya oya bajya ari munsi hajya bamona warda abandi bari munsi oya bajya bari munsi nyene oya Dryzee hayo mvuze nko kuri Fizo friend of Amster final bagwa menshi
none finale Dadjou bo muhamajana 9 bajya ngo babahe 5 n'ibikoni none finale Fizo gishaka kubwira ko atane 40 bamuhaye Dryzee kana gukabya 40 nta 40 gusa je ndiko ndiyumvira ikintu catumye Fizo asubira gukorana na Brad yari yaravyanze nyibutsa kwa none primuziki heruka none none primuziki heruka none niba nuzi ko bavyanze Fizo na Sarbe ngo babahaye make i primuziki iheruka i Bruce Melody yaje baravyanse baranse gukorana oya erega birasanga kandi nyene yarabivuze ati sinzosubira gukorana na Brad ni nkuko yarabivugiye hedre yarabivuze ni nkuko Fizo yavuze ko atazosubira gukorana na DJ Paul yibaze ngo twarabyibagiye mzee nisame kabisa ariko kuri affaire ya business Dryzee ivyo birahera yego nimba nyene abivuga nyene aba yagize ati ishavu agashavugwa mugabo no kuri Brad inoti nziza nta mpamvu yo kutabikora ega Dryzee hari ubukene munakine inoti none Dryzee nkawe miliyoni 10 uri kuzisiga ngo kubera gusanga Dadjou bamuhaye 20 ngo 90 amajana 9 nane uvuga ngo Dadjou ngo mwamuhaye ngo jemaya woba wisunziki okay Dryzee rero wari kuravuga ikintu cyuko badugiye rimwe kuri stage nako ndavuga yabijyana byiza cyera bikunze amapa nanje sinagikunze cyera gikunze kijya kintu kuko urumva Dryzee ni friend rega rabana slogan yabo ni friend of Amstel like nabagenzi nubugenzi rukuririmbira hamwe dushayiringe twese turyoherwe indirimbo zibiri ubwa mbere baraje kuri stage abastare barakunda iyo friend of Amstel yoba muri Tanzania bagatumira Diamond na Harmonize baza kubyokunda friend of Amstel dufata nk'akarorero ibaye nko muri Tanzania kuko ngaha mu Burundi nta muririmbyi yankana n'uwundi ari ubu ntawe ipolitiki ya friend of Amstel iri mu Burundi gusa peut-être je crois utavyuzi cyane oya biri mu Burundi nayo arahandi friend of Amstel mu Rwanda nawe sindazumva friend of Amstel ariko mavyo ari vyiza nimba biri mu Burundi gusa biri mu Burundi gusa nyene babigira hanyene abarundi aba baririmbyi bacu atama showbiz barimwo Sabina fize mu kabare inde nande none hari numwe batojana kuri stage haje bose n'abajama bose baguhaye kashi twagiye ramukanya na Sabi Natasha ramukanya na Sabi Natasha rarahi bijya kuravuga kurana Brad nawe niwe wundi yash bijya rero jewe wapi navyanse kurira nabo man hajya Fizo yabari we kuri stage wenyine ngeri kuri public bangana kujya ariko nivyo vuri muravyiga ingere Fizo yaririmbye urabona ko umenga urumva ndaje nyine cyakanoti nigiye wararirimba indirimbo imwe urumva yararirimba indirimbo imwe akavayo Vani akaririmba Emerisane Mokenzi urumva zine zitanu zigahera tarasubira kuririmba yindi yiwe ntumva kumenga yaba yarambiwe ukuntu bijyana byiza je ma pas vraiment abakozi ba Isaac TV mutubwire muri commentaire wowe wabibonye gute mwabyakiriye gute kubona ijya strategy ya friend of Amstel bose bakuririra rimwe ari batanu mbeda kubaza Dryzee gusa nyene umviriza ariko ivyo bavyemera kuri Brad gusa baza ko ari indi company yo bikora ngo bavyemera sinzi babaye ba propose bakemera umva bari gupropose agira ukemera reka gusa nenda kugira ahantu byari gutokera iyo abari iyi new generation basanzwe bafitaniye ama remix urumva basanzwe bafitaniye indirimbo nyene nyinshi bafitaniye baririmbanye z'amarije neza kuna matata za yo bajya bari new generation akaba ari barunda haje ka new generation bari kuyica none byabaye mu mademi finale byarabaye ba Dramati ba Bface na ba Mokenzi na ba Rafro normal system marketing ya Brad bo babazi ngene babiteguye ivyo nawe bo byinjira cyane ariko jewe ku gatwe kanje jewe friend of Amstel manara ikunze kuri ya system badugiriza rimwe aba star ijya je narakunze sinzi rero wundi nawe tubwire muri commentaire ngene bimeze nimba nawe wabibonye nimba ushikiye Dryzee tubwire muri commentaire nimba ushikiye Isaac shikira muri commentaire system sinayikunze vraiment happy reka rero icyanshavuje rero ubugira kabiri rero sha
urako baririmbye ubwa mbere abasare bacu bose baje baravako ubugira kabiri hewe Dryzee baca bakurako ngo nuzinyagira ririmba Dadjou ega barabakuye kuri stage abasitari bacu barabakubura nyene barabakurako ati muveyo umwanya urageze muveyo umwanya wa Dadjou urageze ondoka arakanu numvise bapfuye Mona Walda yarashavuye uramona yashavura we mona nturamona ashavuye Mona yarashavuye avuga ati karaguruka kajya yarashavuye ati kashavuye kagigazo Mona shavura na Ibrahim kandi yarafise rezo kuko urumva nta kuntu dukora kuri stage ngo rugo gusa ngo none sishaka nini nababwira rero mukumiri mwese mwarundiriweyo none baza kwakurayo gute mwese hari umwe nyene umenga biroro nyene umunyanganya ka microphone gukatsimya arika reka ombo kubakurako kuri stage yuko aba muzenya Dadjou gira ririmbe ntivyari bibi urazi caje kuba kibi rero baravuye kuri stage barubashe inzego barava kuri stage hewe Dadjou chamarisa hataraduka kuri stage isaha indira kwanza indira vuga akantu cenda kunganira kuri ako kantu vuze hari akantu kandi kantu kabaye umuyemsingo ari agomba hamagare Dadjou avuga ngo baririmbyi bacu rero barayejeje ngo reka rero twakire ngo watuzanye kantu karababaje abantu mu ngo twakire watuzanye umva nta nabandi baririmbyi bacu ariko rindira ariko Dryzee aho nyene ariko ndumva na Mona Walda ari kuri stage mushakande urumva ashaka kuririmba shaka ya ndirimbo yo shaka mushakande mushaka Mona mushaka Satbi mushaka Fizo mushaka arinde yari Mona ariko arabaza abafana mushakande ni video iri kuri Isaac TV bayirabe none byo mushakande rindira atavuga ati mushaka Dadjou abantu bose ndafashe ndabonye cyo mushaka none umaze kugira abantu mushaka Dadjou ushaka bakwishura none washaka bakwishura none bashaka bavuge ngo ya none umwe kugira ati reka tuvuge reka turabe watuzanye ira yari yibaza ngo ni Satbi yari yibaza ngo ni Baude none Dadjou ndakubaza Dryzee none Dadjou Swear yatumye hajya huzura none ngo yashaka rera muzimye rero ngo bacha bavuga ngo ya ngo dushaka wewe abajya bafana bose baje kubwa Dadjou baje kubwa abarivyi bacu Eka wetra hajya ari umurivyi ori ayo umurivyi ori hatrani ayo muri bajya Dryzee nuko Imana ubudasubiyemo ndakani igitiramo cy'abarundi gusa nuburi kiraba mbeko kuva kiye gihe cy'aba debeni bande hari igitiramo cy'abarundi gusa kiraba abarundi gusa apane vya centre jeune kamige vya ijya basatu yani byagusa shaka umuntu azotegura igiteramo cy'aba artiste b'abarundi gusa nibikunda nigishobora hamarishe nka senkani mbire acha gikorera kuri Messi nigishobora kugira vibe nibikunda nibo kuzura na showbiz bafise niyo ngorane abartiste bacu na showbiz bafise nta kintu cyatara abantu baba bagiye kuraba urabona rero ariko none Dadjou arafise showbiz none Dadjou Dadjou arafise showbiz Dadjou ni brand reka Dadjou ni brand afise showbiz afise amahiti menshi ni afere ya mahiti n'amahiti none Fizo na Dadjou ndafise amahiti menshi oya Dadjou afise showbiz ikiyo cyonyene cyuko yatwimye conference ya showbiz kuhabwa gusa miliyoni amajana 9 ni showbiz ngende kuraba umuntu bahaye nefsa mili kandi nivyo byuvuze nivyo showbiz ya Dadjou irakomeye kuko hajya yarimanye conference kuko azinize ko abantu bose ibinyamakuru muca mujya ngaho muvuge muvuze muzamu ko muri promoting show yanje nta kibazo gusa rero ako kantu wari kuravuga yuko yatevye kuri nani cyavanye na kujya kuntu yarafise bende yiwe ngo bariko bari installa none urazi ngo yuko yarafise mixer yiwe mami haya ngo bapomoye vyose kugira yurire byose ikintu cyo nyene ngo cyasigaye najya mabafu bateri n'amabafu ibindi byose bamonse bishasha check sound babushasha barasura kandi gupima ko bisohora amajwi neza bajya bafisa aba technician nyene check sound iri mu mutwe wabambaye ama écouteurs sans fil acometse yumva ati kiravuze okay muka check sound bari bayigize ava
Dryzee je kugira dusozere ina affaire ya Dadjou gishaka tuyega to kuje abartiste b'abarundi biwacu ko biwacu niba turaba cyane Dadjou yari ni bapambane bazoya je shaka utubwira kan gute gute kubijanye na wewe kuri wewe ubona gute kubijanye n'abartiste b'abarundi kuvyerekeye iterambere ryabo ry'umuziki wacu Burundi cyane cyane muri biteramo vyimirije turavuga mu biteramo vyimirije narumiwe bakwisigiye ndirimbo genda bana ye bana ya Chris Easy ndirimbo nabuze ikintu kimwe no ikunda muhungu urabona abarundi bose barayirivye bose reka kata video niko bari barakoresha mu gupromoting irya show ati Chris Easy lo 30 yaraje arabica azobamara ubu niyaje ni n'umuduga ubu nta muduga ubazoza n'indege ngaje ntavyo mbona ko bizari byahatari kuri Chris Easy nukura azobamara mara Chris Easy jewe Chris Easy azobica ntavyo mbona Pole hajya kubita ibiharo akavuga ati okay ndavye muri boîte indirimbo zigezweho bana ni number 1 reka ndazaru uyu nyene urara mu biteramo bisigaye reka genda gwire Dryzee biteramo bisigaye igiteramo kizoryoha kuruta vyose cha Chris Easy uzombwira no bakuze za activity nimuzovyibonera bo kirashobora kuryoha bivanye no wagiteguye kandi araja dufitiye ama surprise yabazo kandi uramuzi ko Paul afisa ama surprise menshi yabo bazoba bari kumwe le 31 décembre bizoba bikaze cyo nigitera munanze nyotewe kubona kuko reka ndakubwira impamvu ndakinyotewe shakura abartiste barundi ngire bizogenda nimba bazomumfyondera Chris Easy nimba Chris Easy azobamfyondera iravana nabazoshirayo kandi ntituramenya no artiste barundi bazoherekeza nturabamenye Paul no bizoma surprise osaga yaba sanye na abartiste bihura bazi babandi nyene bahinduka Dramati ba Mona Walter Vania ashobora kujyamo giyobura muri share ya Paul ivyo kunda sawa tuzomaza je ndakene kuzokoresha interview Paul ndabaza ko bafise management yibanga tutazi urona management kugira ukuntu ategura amashow ngene ategura ama event ngene je kuvuga ngo artiste bibe babanye yarabisiguye uko yabikoze kera no mu ntari ya za Belgique za France yarabikoze abimaze mu gihe kinini ni experience sawa rero maje mu makije kino cyo ngira mvuge rero mu gusozera Dryzee abarundi biwacu tumenyere kuyambika mutamana nuko gusa abarundi dufise ingorane Dryzee urona nk'ibigano dukoze Dadjou yari yambari agapira kako kiwa kandi ego vraiment ukunyene hewe ngo yakaguriye kwa Oscar fashion fahiyo Oscar ushaka umuhe promo ngo yatsiguza ari zitatu ngo yaraguze impuzu vraiment Oscar ari zitatu triko zibiri zera n'indi hano muga masangrif birashoboka navyo urumva ko ari teka muri ya miliyoni amajana 9 yadusiga twasigaranye hafi nk'ibihumbi 100 by'amarundi yasize Burundi nimba arana konsomye kandi aranywa sinzi bajya nta n'inzoga abayazizaniye urumva aratinya ngo nibamuhitane canka agatinya ko umuntu amufotora igicupa ca Brarudi kiri imbere yiwe nk'uko none bamuhamahera ahubwo nyene we nuko tuko tambonye afise n'icupa basiga kare imirire amajana 9 kacagenda uko nyene atari n'agafoto afise ya Mustang iyo rere yo ikora yo man bajya basinya nani mafaranga pembeni bajya bandika ama contrat bajya bafisaba manager bafisaba chamanza abavoka babinonosoye ko zana n'agacupa ka kifana ko nyene ngo ngushiraho imbere kubera ko rero Brarudi yazaye kwanza wobicishaye ko bodyguard bari haje cyaba guterura Dryzee reka tugarukize ngaha utwo insolite twabaye vraiment ariko ibindi byo byari bimeze neza sound yari bien abantu bari baryoye yo gusa twakivuze ko cya sound yuko abi wacu ngo babakatiye kama microphone si ibyo ariko bakora kuri stage rega nivyo nyine donc zitavuga neza Mona na Vani yaragira nishavu eka Mona baramushavuje kuri rya show Mona nuko gusa Mona atakunda kuvuga bahageze fizo ngangari ngo byaca bivuga neza ngangari none bako ari ngangari nyere so cyakindi yena kubwira warabona ko Mona na fizo
na Vania badafite badafitingana neza mugahageze arafura ikaririmba canke na Fizo barabona nyene ko vibe okay canke ni baronse umwanya wa repetition ubu legend nyene bajya na legend baramenyeranye na Merisane good bajya n'abari man arafura Fizo na Merisane arafura Fizo bafitaniye collabo zibiri kandi nzake mtima wanje wabwagala sunajua kama sijakona siwezi lala ndiyo yarabaye yitiyo hakusinzi babu watakariryo karibi ayo ni nyine nataka tufunge ndoa mina bariko baramuvuga shani kwiri ico nini nangikuwa my wife ufite warabona rero yuko barafite chemistry warabona yuko bariko baratamba bariko baratamba warabona yuko begeranye ukuntu Fizo na Afro baregeranye aho rero bamona bariko bararimba hariya na Vania gusa nyine warabona ko Fizo ataririmba kuko indirimbo zabo ntiyashobora kumenya jewe yemwe mutubabarire kuvyo twavuze bitabaryoheye mutubabarire ariko ivyabaryoheye navyo mu vyakire hama jewe nukuri nta mpamvu nimwe kudashimira abantu bose bapambana kugira umuziki wacu ushike ku indi level uno musi twakiriye Dadjou ba Davido ba Burna Boy bande ba Wizkid ba Isaac n'abandi nibazotangara bizokunda ni bukiye petit à petit ni question gusa ya system kandi ntitugume twishavuza ngo babaha amahera menshi barayakwiriye none barayakoreye my friend barakozemo kandi kindi nacyo si cyo gusa barigeze kubona kansete kabaye Dadjou ariko arafukama ngo takusa ayandikira Rihanna mu Rihanna ngo nama namwandikisha yarayimye korapa afukama apana kera vuba harasirikiye sana chawibaza hamuka chumuzanira uburofa nkiyo koraba yirose ukacumbwira ukacuba ngo uraza amahera yo hari hano kwa ngana yo koraba amahera yo iriha ibaza urumva rero nuko normalement umuziki wacu ukeneye ibintu bitatu gusa ukeneye gutahura showbiz ukeneye collabo international hama tukeneye leta idufashe platforms zinjira Spotify, Boomplay, YouTube tugira ama access mu Burundi ziza Apple Music bajya abantu barafise amahera menshi bashira mu baririmvyi menshi ama milliards menshi abartiste nukuri uno munsi kugura V8 mu artiste ni mu artiste ngafise V8 ni nizenya gusa ujya sport niyo saba ni Francine wenyene bani bafise V8 imiliyoni amajana 2 y'umutse ninde yo yikura ngo twagura V8 nibikunda ariko hembwa neza na Boomplay Spotify iki asora album imwe akacatunga raba mu Rwanda barisiza sora indirimbo agaca bicamamara kaca bihera burakoze cyane rero mugira mu baho Dryzee ndagushimira good duhure mu yandi ma analyse duhure mu bandi bashitsi bacu bagiye kuza mutubari analyse kubona yatevye gato twari tugwaye ariko weekend vraiment twari tuyibona kandi twari nuko rero ibindi byose tugume dusengeranira kandi duhapore nyakso hamwe na K-Mas nabonye rumenga bari mu ngorane bari mu bibazo ariko Imana ibahe kwihangana ntacyo mvuga kuri bijya gawe uratoye kubabwa oyabijyana n'ibyo twofise tubivuga ko ariko vraiment bihangane Imana izobafasha hama twitware ku bya Dadjou twabasesangura igiteramo twebwe iyo turi hose turi amaso yanyu kandi mumenye yuko ibitaramo byose tuzojamwe tuzobazanira analyse yabyo tuzobaha abafana rero mushikira abartiste banyu nkuko mushikira abanyamahanga ndacanyotewe igiteramo kizoba kirimo barundi gusa kwinjira ari noti nzora bingene bizogenda mugire subscribe like na share je nitwa Isaac Classic Dryzee yakoze cyane ciao bye bye ciao